hariko harakora amatohoza kandi mu vy'ukuri atakiriko kirakogwa. Ivyo rero vyose rero ku bwacu ni ingaruka mbi y'ubutegetsi iyo bumaze kunanirwa butaba bugikoresha ubutungane bwabwo ko ahari ubutungane nyabwo nyakuri nta bwicanyi nk'ubwo buheza ngo bwijane. Ibiriko birakogwa rero bikorwa kubera atabutungane, bikorwa kubera atanumwe agifise ico avuga, bukorwa kubera atanumwe agitinya. Ivyo rero turavuga tuti iyo leta imaze kunanirwa ni ibintu bibiri, ni leta yonyene nkumbure ndakuramukije nanaguha kaze mu mwanya wacu we ukunda kandi ugakurikira amakuru n'ibiganiro vya misi yose twama tubashikiriza. Hari amakuru akomeye cane adushikiye tugira turabire hamwe ariko aravurwa irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Namakuru ari buze kugaruka cane ku ngingo irabana na politike ndetse n'abakomeye muri leta, tukaza kumviriza abanyepolitike bari hanze y'igihugu ico bavuga ku ntwaro ya Ndayishimiye Varisito, ariko tukaza kugaruka ku bintu bikuru bikuru Ndayishimiye Varisito agiye gukora muri uno mwaka. Hari amakuru avugwa ko intwaro ya Ndayishimiye yoba iri mu marembera. Ivyo biravugwa na bamwe turi buze kumviriza, turaza no kumviriza ico bashamikirako, ndetse bikavugwa ko ibibazo biri muri ino leta bishobora gutuma leta isambuka bidatevye kandi ngikazasamburwa na banyeneyo cane cane abategetsi bayirimwo, nk'uko amakuru dufise ndetse turi kuze kumviriza amabanga vyinyegeje inyuma abigaragaza. Mu makuru dufise kandi nuko Ndayishimiye Varisito agiye kurekura abandi banyororo, ariko hakaba hari kwibazwa nimba Ndayishimiye mu bandi banyororo agiye kurekura hazorekugwa imfungwa za politike canke se nimba hazaboneka gufungurwa. Bivugwa yuko ngo harimwo no kuzamwo ka mwana wa mama, bamwe bamwe bagatanga ibiturire kugira bapfungurwe bashigwe ku ntonde, abandi bakankirwa gufungurwa, amadosiye yabo gaca hindurwa, amatariki vyose bigahindurwa. Ivyo vyose bikaboneka ko hariko harakogwa amaremantanya mu bikorwa ndetse n'ibiriko birakogwa ku gufungura abanyororo bapfunze. Ivyo vyose turaza kubigaruka ko mu makuru yacu mu buryo bw'idonido. Turaza kumviriza kandi ico abihweza ivya politike bavuga ku bwicanyi buriko burabagaha mu Burundi, ndetse n'ibirabana n'amatohoza akogwa. Bivugwa yuko ari amatohoza yo kwikiza canke se y'amatohoza ya ntayo, bisa nkaho ataco amaze kuko biba vyakozwe n'abari mu butegetsi, ndetse bikaboneka yuko rero ngo amatohoza akogwa ataco ashikako, kuko biboneka yuko abicwa mu gihugu baba bafise uwabishe kandi yafise n'intumbero yatumye abica. Turaza kubigaruka ko vyose muri ano makuru. Izo ni zimwe mu mfunyapfunyo z'inkuru turi buze kugenda tugaruka ko turaba idonido ingingo imwe imwe, ariko imbere yuko tuyabandanya nkaba ngira ngo ikaze wewe utwumviriza uri ngaha mu Burundi. Turazi ko muri abanywanyi bacu kandi mukurikira amakuru n'ibiganiro tuba twabatunganirije, abari mu gisagara ca Bujumbura, mu gisagara ca Gitega, mugwa mukuru wa politike, ndetse n'abari hirya nino mu ntara zitandukanye z'igihugu cacu c'u Burundi. Ndabahaye ikaze nanakenguruka cane muri ano makuru. Ndahaye ikaze wewe mu mwanya wacu twumviriza uri mu bihugu vy'ababanyi, ushobora kuba uri mu gihugu curanye ca Tanzania, Uganda, Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, u Rwanda, n'abandi mwese mwoba muriko murabana natwe muri ku migabane y'amakungu ya kure. Turazi ko murondera amakuru n'ibiganiro tuba twatunganije vya misi yose. Ndabahaye ikaze nanabakengurukira cane muri ano makuru tugira turabire hamwe. Ntabwo ndi bwibagire guha kaze abanywanyi bacu mwafyonze subscribe.
kuri wewe utarayifyonda ico utegerezwa gukora no kumanuka munsi y'ino video ukaraba handitse ijambo s'abonner nimba ukoresha ururimi rw'igifaransa ugafyondako, wewe ukoresha icongereza uraraba handitse subscribe maze ufyondeko, igihe cose dushizeko inkuru uraje uba mu bambere izo nkuru zishikira. Ndakwibutse ko mu makuru tubashikiriza yose na makuru tuba twatohoje mu banyepolitike, mu banyegeje amabanga ya politike bari muri leta, abakurikirana ivya politike y'u Burundi ndetse n'abandi bihweza ivy'agateka kazina muntu nibiba byarashizwe mu kinyegero. Ayo makuru yose turatoherezwa n'umugwi w'abamenyesha makuru bakorera irya nino mu gihugu c'u Burundi bakayaturungikira najewe nkayatunganya nkayabashitsa ko nkuko baba bayaturungikiye ataco nongeye ko canke ngo umvaneho. Banywanyi bacu reka dutangurire ano makuru muri politike. Ku ntwaro ya Ndayishimiye Varisito nubwo hari ivyaranguwe kuva ashitse ku butegetsi, ariko bamwe bavuga yuko ngo Ndayishimiye Varisito yananiwe gushiraho leta yanze kujyaho kuva umuhisi Petero Nkurunziza yapfa. Biboneka ko leta kirimwo ikibazo gikomeye cane nubwo binyegezwa, ariko ngo hakaba harimo ikibazo gikomeye ndetse gishobora no gutuma leta isambuka kandi igasamburwa n'abategetsi bayirimwo bivanye nuko batariko bumvikana, ndetse bikavugwa ko ubwicanyi buriko buragirwa ijya nino mu gihugu c'u Burundi hoba hari bamwe mu basirikare intwazangabo mbana bari mu nzego z'umutekano babwinyegeje inyuma, bikavugwa ko bariko barakorana cane n'imigwi igwanya leta ngo kuko batanguye kugumuka kuri leta ya Ndayishimiye Varisito. Amakuru yo kwizera dushikira amenyesha ko Ndayishimiye Varisito afise ikibazo gikomeye cane ndetse ngo agiye gufungura abanyororo, ariko hakaba hibazwa niba azofungura abanyororo ba politike canke bafunze ku bw'imvo za politike n'ibindi vyaha bikomakomeye cane ko hari abagirizwa ivyaha bakoze mu mwaka w'ibihumbi 2015 igihe hariko hariyamirezwa ikiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza, abandi bagirizwa ibintu bigiye bitandukanye ariko cane bishamikiye ku mvo za politike. Vyose turaza kubigaruka ko muri ano makuru, reka twumvirize vyose ndetse n'integuro n'ukuntu leta igiye gusambuka kandi igasamburwa n'abayirimwo. Sangwa kaze mwidonido nkuko amakuru yose twayatohoje, vyose uraza kumviriza ndetse umenye nico bakigiye gukurikira inyuma y'ivyo vyose. Burundi rero twaranezereje cyane no kumva yuko umukuru w'igihugu yavuze yuko bagiye kurekura abanyororo batari bake. Nizo twama dusaba mu gihe twama tuvuga yuko mu mabohero hari abanyororo barenze cyane igitigiri c'ubushobozi mu mabohero yateza kwakira, mu gihe vyari bigoye no kumva ahantu hari hateganijwe kwakira umuntu umwe, uno munsi hashobora kuba hari abanyororo 8. Murumva yuko ubuzima mu mabohero utari bugishobotse. Ivyo rero bizoba vyishura cane kukamo twama turiko turatera duvuga yuko hari abanyororo bapfungiwe ubusa babandanya bapfunzwe kandi atategeko na rimwe ribapfunze. Muri uwo muco w'abanyororo benshi bamwe bagiriwe ikigongo n'umukuru w'igihugu, abahejeje iminyororo yabo, hari mbere n'abeze ku vyaha bakurikiranwako ariko birananirana ko basohoka mu mabohero. Ariko rero turafise amakenga umushirwa mu ngiro y'iryo jambo umukuru w'igihugu yavuze, kuko hari wundi muco w'abanyororo amadosiye yabo atigeze atera imbere mu butungane, kandi twamye dusemerera tuvuga yuko tugatanga n'amazina tukabereka abo bantu, mugabo ayo madosiye yabo atigeze atera imbere. Hamwe rero uyu muco w'abanyororo nawo batohava bawuraba ngo bawutunganirize, kazoba naho nyene ari ukudakorera ku barundi bose, kandi byitwa ko ubutwara igihugu aba ari se barundi nabo nyene batereza kubaraba bakabatunganiriza. Uwo muce nawe urimwo abanyororo benshi, amadasiyo yabo atateye imbere kandi bivuye ukwica amatwi k'ubutungane, kuko amasentare afise izo dosiye niyo atigeze azinyaraguritsa kugira ngo zive mu nzira. Abo banyakwigendera iyo bahejeje gukorerwa ikibi nk'ico ntihaheza ngo habe amatohoza, n'ayagize ngo araba n'amatohoza y'ibihenda amaso kugira abarundi canke amakungu bashoboye kubona ko hariko harakora amatohoza kandi mu vy'ukuri atakiriko kirakogwa. Ivyo rero vyose rero ku bwacu ni ingaruka mbi y'ubutegetsi iyo bumaze kunanirwa
butaba bugikoresha ubutungane bwabwo ko ahari ubutungane ntihabwo nyakuri nta bwicanyi nk'ubwo buheza ngo bwijane. Ibiriko birakorwa rero bikorwa kubera atabutungane, bikorwa kubera atanumwe agifise ico avuga, bukorwa kubera atanumwe agitinya. Rero two turavuga tuti iyo leta imaze kunanirwa ni ibintu bibiri, ni leta yonyene nkumbure idakoresha ubutungane ahubwo ibukoresha mu makosa, ibukoresha mu guca imanza za ngondagonde, canke iyo bitari ivyo onye nuko leta iba igeramiwe itagira inguvu zo gutanga itegeko. Nico gituma n'ukuri intwaro ya CNDD-FDD yogira utwigoro twose kugira ntiyagire umurundi asubira kwicwa azira yuko atabona kumwe ivy'intwaro n'ubutegetsi, canke azira gusa ko yashoboye gushora agaka kiwe agashobora kuronka uduhera bakatumuterako, kandi leta mu bisanzwe mu bikorwa byayo vya misi yose icijejwe ari gucungera ubuzima bw'umunyagihugu. Iyo munyagihugu rero iyo atagira ikimuraba ikimurinda nk'ivyo, urumva bisigura muri rusange yuko leta atabubasha gifise, leta idashoboye gukingira abanyagihugu. Urumva igihugu gica gicika ishamba aho akaruta kandi kakamira. Nivyo turiko turabona no munsi rero. Babaje cyane ingene tugoma twumva abantu bagandaguwe, bamwe bategwa mu ngo zabo, abandi bategwa bariko baragenda mu mabarabara. Ivyo bitero rero bikama biba kandi vyisubiriza, tukumva abantu bahasize ubuzima, hanyuma ntitubone yuko inzego z'igihugu na cyane inzego z'ubutungane hari ikintu kiboneka zakoze. Mu bisanzwe amategeko y'igihugu na cyane amategeko agenga ngene imanza z'ivyaha tohozwa zikongera zikaburanishwa, arategeka umushikiza manza wa Republika mu ntara yuko igihe habaye umuntu yagandaguwe ategerezwa guca haguruka akagenda kishikira aho hantu, hanyuma agatangura amatohoza afashijwe n'inyamiramabi. Mugabo kenshi tubona ari mustanteri canke chef de zone canke abandi nkabo bagenda, ukumva ivyabaye bivuzwe umunsi umwe canke iminsi ibiri, hama bukeye bikaba biheze, bikaba kamizwe n'ingoma, ntiwigere usubira kumva cabaye. Ibi rero vyaraye bibaye mu mugamba cyo kimwe ni Karusi, nije kwiyongera yandi mabi nkaya maze gukorwa ku butaka bw'u Burundi, kandi ivyo bikaba mu gihe inzego z'igihugu, inzego z'umutekano, inzego z'ubutungane, inzego zijejwe intwaro zategerezwa gufashanya kugira ngo bwa mbere na mbere zikingire abanyagihugu, hanyuma hagize ibintu nk'ibi bishika zose zihaguruke zikurikirane abariko barakora ivyo vyaha, hanyuma baheze bashikirizwe amasentare abacira imanza.